Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije. Kaze mu kiganiro cyahariwe uruhara rw'imyuga mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano mu Burundi. Imyuga ni kirumara mu bisata byose by'ubuzima, aha ni mu ntumbero yo kugwiza umwimbu n'ubutunzi bw'igihugu. Iganiro kiraza gufasha abene gihugu kumenya uruhara rw'imyuga mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano mu Burundi. Muti none imyuga bisigura iki, iri ubwoko ubuhe? Mbega akamaro gukora imyuga na akahe, haba ku bene gihugu eka mbere n'igihugu? Mbega intambanyi zoba zimaze kwibonekeza mu gisata c'imyuga nizihe? Hokorwa iki kugira ngo igisata c'imyuga kibandanye gitera imbere mu Burundi? Kugira tuganire ku bibazo byose, turi kumwe muri kino kiganiro n'abatumire babiri. Turi kumwe na Nyukuri Riben, umuyobozi mukuru wa MANAAC Burundi. Turabaramukije, turabahaye n'ikaze. Ndabaramukije nanje, ndaramukije n'abariko barakurikirana imbonesha kure y'igihugu. Murakoze. Uwundi mutumire turi kumwe ni Barutwanayo Pascal, umuyobozi mukuru w'imyuga mu bushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Turabaramukije, turabahaye n'ikaze. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru, natwe turabaramukije, murakoze kudutumira. Nivyo twaje kugira ngo dushobore kuganira ku kibazo c'imyuga mu gihugu cacu c'u Burundi. Murakoze. Ego turiko turaganira ku bijanye n'uruhara rw'imyuga mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano mu Burundi. Mbega none ku batabitahura neza imyuga bisigura iki? Nkuko mubivuze, imyuga ni karahara mu ruganda ntibacura. Twama twabivuze, basogokuru bacu barakora imyuga, barabaza, bakajisha, bagakora amacumu, bagakora impuzu zo kwambara, bagakora amasuka, bagakora ikivyankenerwa ibyo arivyo byose. Rero imyuga, umwuga ubwa mbere na mbere ni ico gikorwa cyose umuntu akora akagikoresha iminwe yiwe canke utwuma tubayabaye, akoresheje ubuhinga mvabwenge Imana yamuhaye, agakoresha n'ivyo tubona mu vyo Imana yaremwe bisanzwe biri ngaha kuri iyi si nyene, dushobora gusanga ngaha kuri iyi si. Ibikorwa by'imyuga rero bikorerwa hose mu gihugu c'u Burundi, nta na hamwe bidakorerwa. Abanyamyuga ugasanga rimwe na rimwe bakora bonyene, ahandi bagakora bari hamwe, ahandi bagakora bari mu makoperative. Hariho ivyo bakora mbere bidatunganijwe neza, n'ibindi usanga bitunganijwe neza. Ugasanga rero ubwo buhinga bwabo ni ubuhinga butandukanye, buri mu bikorwa bitandukanye. Ariko kandi hariho n'abandi usanga nkumbure bakunda kwikorana, ariko tugasaba yuko rero cyane cyane abanyamyuga baheza bakaja hamwe kugira ngo tugwanye novuga bya bindi bavuga kubura akazi, kandi abantu dushobora kwitunganiriza ubuzi. Ubona ko imyuga y'abantu bariko barayikora bakoresha n'uburyo bukeyi bubayabaye, kandi bigatuma noneho vyubahiriza rero n'ihindagurika ry'ibihe, kuko usanga dukoresha ibikoresho vyo ngahe wacu nyene Imana yaduhaye. Murakoze. Murakoze namwe. Ego musanzwe muri umuyobozi mukuru wa MANAAC Burundi. Mbega MANAAC ni kuvuga iki? MANAAC mu majambo yose ni Maison Nationale de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Bon, ni kigo canke ihuriro ry'abanyamyuga mvabwenge bose bo mu Burundi. Mu biri ivyo bisatana rindondaguye, no kuvuga mu buhinga mvabwenge bujanye n'ivyo gucapa, gukina amareresi, kubaza, gusudira n'ibindi bikorwa mvabwenge bijanye n'ivyo twita art de la scène, no kuvuga bijya umuntu ashobora gusigura agiye haje imbere akavyerekana akoresheje umubiri wiwe canke amajwi, bijya vy'intambo kama n'ibindi, hanyuma n'igisata c'ingenzi. Ubuhinga mvabwenge, ubuhinga mvabwenge nico gikorwa cose umuntu yicara akiyumvira, akagira ico no kwita conception mu gifaransa, no kuvuga agategura canke akiyumvira, hanyuma akaja kugishira mu ngiro yabanje kuciyumvira. Nico twita igikorwa mvabwenge. Murakoze. Ego muheze gutanga insiguro y'imyuga. Mbega none imyuga iri ubwoko buhe? Ego murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru. Imyuga mu bisanzwe ni myinshi cyane gose.
imyuga ni myinshi cyane gose. Hanyuma nsubiye inyuma gatoyi ubu buyobozi bukuru bw'imyuga nkuko twabivuze buri mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi ni novuga yuko mbere imyuga ari amahinguriro mato mato agerageza no kugira amashirahamwe mato mato. Abanyamyuga bategerezwa kuja mu mahinguriro mato kugira ngo bumve neza yuko ivyo bariko barakora bifise agaciro kandi kadasanzwe. Rero ubuyobozi bukuru bw'imyuga buri ku mugwa mukuru wa politiki Igitega. Hanyuma tukaba dufise ibisata bibiri, ubuyobozi bujejwe kugwiza ibyakozwe n'abanyamyuga hamwe n'ubuyobozi bujejwe iby'ubuhinga no guteza imbere akanovera k'ibyakozwe n'abanyamyuga. Hanyuma rero nkuko mwari mumbajije ibikorwa by'imyuga, imyuga iri mu bwoko cyane mu migwi itatu. Hariho imyuga yo guhingura ari nayo mbere twita imyuga ngirakamaro. Hakaba rero n'imyuga yo guhinyanyura, ahanini akenshi usanga bahinyanyura bimwe byahinguwe, nka bamwe bahinyanyura nk'amajwi, abahinyanyura ubuhinga bwo gushariza, abo bose tubashira mu bahinyanyuzi. Abahinyanyura ibiti bagakuramo nk'utuntu cyangwa umuntu bakamucapa ukundi kuntu, abo bose tubita abahinyanyuzi. Hariho rero n'imyuga yo gukorera abandi bikorwa nk'abantu bamwa, abamesa, abahinga bagira iby'ubuhinga bwa mekanike, gukora imiduga n'ibindi. Imyuga rero urumva ko iri mu migwi itatu, ariko navuze yuko imyuga iteye imbere cyane gose, mbere two kwitangira akamaro ari imyuga yo guhingura, ari yo kugwiza umwimbu. Iyo myuga irakomeye cyane gose, ari nayo dukunda kubona hirya no hino. Hakaba harimo rero yo guhingura dukoresheje inyuzi, urabona bijya byo kudesa, gukora impuzu, kubarira, guhingura mu nshato, mu mahembe n'amagufa, urabona byo gukora ibirato n'ibindi. Hariho n'amasahani bakora mu magufa, byo guhingura mu biti, byo kubaza, gukora ibisenge, gusobanya nk'ingo n'ibindi, guhingura mu byatsi n'ibiti by'ishamba. Ibyo ntibyitaweho cyane mugabo birakogwa, nk'ibijyanye hanini nko kujisha haba ibirago, haba kujisha ibiseke, inkoko n'ibindi. Ibihingurwa mu byuma, urabona bakora gusudira, gucura, nabibona nabivuze ko basogokuru bacu bacura, abakora inkorofani, abakora imbabura, abo bose babikora mu byuma. Ibihingurwa bigize no guhingura imfungurwa, byo gukora imitobe, byo gukora urwagwa, byo gukora imikate, byo gukora ibisuguti, ibyo byose nibijanye n'ibihingurwa rero mu bintu ngirakamaro, cyane mu bintu mvabumara, byo gukora amasabune n'ibindi bene ibyo, cyane bigwiriye muri aka karere k'imbo no mu migwa. Hamwe rero n'ibihingurwa mu gataka babanje guturira, nko gukora amategura, amatafari yo kubaka, gukora inkono, kubumba inkono. Ibyo byose biri mu bijanye no mu myuga yo guhingura. Hakaba rero iyo myuga navuze yo guhinyanyura, ari nayo benshi rero basa namenga barafata minenegwe, guhinyanyura nk'amajwi, ibyo guteza imbere umuziki n'ibindi bene ibyo, bimwe mu gifaransa bita artiste. Ibyo abantu bashaka kubifata nko menga si imyuga, ariko ni imyuga kandi y'ubuhinga mvabwenge, urana nko kudesa ibitambara, gushariza nk'impuzu, ibyo byose no guhinyanyura, nko kuropora nk'imisenyi n'iki, ibyo byose baba bariko barahinyanyura. Nk'amazu y'imiziki, urabona mu bisanzwe abagize imiziki naho bategezwa kuja hamwe bakagira inguvu, hanyuma bagashobora gukorera hamwe, bakumva neza yuko bakora ibintu bikomeye cyane gose, kwerekana akaranga k'igihugu. Igihugu nyene kitegerezwa kubaho bene co bakacerekana mu karanga k'ubuhinga. Hariho rero niyo myuga yo gukorera abandi bikorwa navuze, nayo nyene igwiriye cyane, urabona nko gukora amateleviziyo, nko gukora ibyuma byo mu nzu, gukora amazi, gukora ntuzenya amatara n'ibindi bene ibyo. Ibyo byose biri mu myuga. Imyuga rero tumaze kubona hanini naho tutarayitorokanya neza gose, ariko
ariko turamaze kubona imyuga irenga 100 yo kwinjiza amafaranga, wikoza akinjiza amafaranga kandi mbere n'igihugu kikahatorera akoyoko. Ego murakoze. Muri MANAAC aravuze ubwoko butari buke bw'imyuga. Mbega nimba adacumwe kongera ko mwebwe muri MANAAC mukorana gute n'ubushikiranganje bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi? Murakoze kuri ico kibazo. MANAAC Burundi nta gihe kinini iramara itanguye ibikorwa, ariko turavye aho tugejeje n'intambwe tumaze gutera tugana ubushikiranganje. Novuga yuko ubushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi, sindakivuze neza mu ntunge, ariko batwakiriye neza. Jewe narabonanye na nyakoha cyane umushikiranganje. Mu byo twayaze harimo yuko tugiye gukorera hamwe cyane cyane nko mu bisata bijanye no gutunganya neza ibibanza by'iratiro, kuko twarababwiye yuko ikibanza c'iratiro kimwe gitunganijwe neza, ivyo twita aménagement des sites touristiques, hatunganijwe neza hashobora guca haha akazi ugaruka rurenga 200 kandi rukora ubuhinga mvabwenge. Ndabaha karorero mu byo twayaze n'ubwo bushikiranganje mu byo dukorana nkuko mwari mubajije, nk'akarorero batworohereje bakaduha impusha zijya zo gutunganya ibibanza by'iratiro. Twebwe ico dukora muri MANAAC dusanzwe dufise aba expert, abahinga, novuga yuko batanasanzwe kuko hariho n'abatwemereye kuva hanze y'igihugu bakaza hano kudufasha izo expertise cyangwa ubwo bushakashatsi. Twarerekanye neza yuko mu Burundi ari terre vierge, no kuvuga ni ku kibuga kitarakorerwa ko ivyo bikorwa ku buhinga bwo kugwa bwo hejuru. Naho urabira ngaha mu karere ibihugu bidukikije, urabona neza yuko igisata c'ingenzi cinjiza amafaranga menshi, kandi abanyamyuga akabari bo baca baprofita canke baronkera hakaryo keza ko kudandaza wa mwimbu w'ivyo bahingura. Aho nari nshatse kuvuga yuko mu bushikiranganje sho dukorana cyane ari kuraba aho dushobora gushora umwimbu wabo banyamyuga, kuko ni nabo mwitwarariko ukomeye abanyamyuga dufise. Ikigo CFCB naco muwamukorana gute? CFCB nkuko nari nabivuze, MANAAC ni ikigo gishasha, dutera intambwe imwe ku yindi. Rero imbere yuko dushika hariya turabanza hari ivyo twabanje gutunganya, ariko muri CFCB twaravuganye n'abaharongoye, baremeye yuko tumaze kwitunganya neza, no kuvuga duheje gutunganya ivy'amategeko vyose, duca tugenda kugira ngo badushire mu kibanza kitubereye, kuko barabonye yuko ivyo turiko turatunganya bishobora gufasha abene gihugu batari bake. Ivyo muri kumatunganya, mbega none muri make MANAAC ifise intumbero yihe? Bon, MANAAC intumbero ya mbere ifise, uravye abanyamyuga mvabwenge mu gihugu cacu barasanzaye. Icambere twebwe twihutiye kwari kugira ngo twegeranye iyo migwi yose y'abahinga mvabwenge, tubanze tuje hamwe, kuko uri ubonye nk'abaririmbyi bagiye kwabo kurekera mu burenganzira bwabo, ndakivugiye gute, bagiye guharanira uburenganzira bwabo ari bonyene, abacapa bakagenda kwabo, abakina amareresi bakagenda kwabo, abanyamyuga mvabwenge bandi bahingura ibindi bakagenda kwabo. Twe muri MANAAC twabonye yuko ivyo ari ukuruhisha leta, kandi leta mu bisanzwe ntakitagize, kuko icambere twayigoza muri kahise kwari kudushiraho amategeko ashobora kudukingira. Ayo mategeko rero yaragiyeho, inama nshinga amateka y'u Burundi yaraheje kuyemeza, hariho n'ayandi ataratungana ngira ngo akiri muri resolution. Twe tukavuga rero yuko MANAAC ikintu cambere yihutiye kwari kwegeranya abanyamyuga. Ico rero turamaze kugishikako, kuko mu ntara zose turafise abaserukira MANAAC. Ikigira kabiri twovuga yuko kizanye MANAAC kidasanzwe, ni ibintu vyuko usanga bahingura ibintu vyiza cane abarundi, ukagenda kuraba ivyo bakora haba muri ibi bisata haba hari, ugasanga baranabizi mugabo babikora batabanje kwiyumvira eske ibi bintu ndiko ndakora nzoca ndabishorahe, ntibigera biyumvira ku kintu citwa isoko. Rero twebwe turiko turarondera isoko ahantu hose rishobora kuboneka, ari mu gihugu imbere ari hanze y'igihugu, kuko twababwiye yuko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye mbonereho n'akaryo ko kumukengurukira cane, kubera ko yafashe ya mbere mu kugira ngo ashigikire twebwe ugwaruka cane cane tuvuye ku mashure kwiga ivyo bintu by'ubuhinga, kugira ngo duce dusahiriza mu iterambere ry'igihugu, tuje kwigisha n'abari abanyamyuga bakiri hasi batarashobora kugira ivyo bakora bibe bikwije renorme
bikwije ibisabwa n'amategeko ku buryo usanga nk'ivyo bakora ku masoko mpuzamakungu hari ivyo badashobora kwakira. Rero MANAAC iri hajya kugira ngo bijya twokwita finition canke kuryohora canke gukwiza bijya byose basaba ku masoko mpuzamakungu, ko usanga twebwe dushika aho hantu hari ayo masoko mu magaleri manini ari mu bihugu bitandukanye. Barashimye cyane umwimbu w'ivyo dukora mu Burundi, ku buryo rero bavuga bati mubitunganije neza ntaco buza ko tubipakira n'amakontenere tubitwara kubibadandariza canke tukabarangurira tukaja kwigurishiriza. Icanyuma MANAAC muravye mu gihugu cacu abagerageje bose kugwanira agateka k'umwartiste canke k'umuhinga mvabwenge hari ivyo batashoboye gushikako. Ivyo rero twe turi mu biganiro na leta, kandi uravye ingene leta yatwugurura imiryango itwumviriza, biratanga umwizero yuko tugiye kubishikako vuba. Ndabaha akarorero gatonya mu gusozera. Hari ikintu twita droit d'auteur kijana nico no kwita gestion collective. Ivyo no kuvuga gutoza amakori abantu bose bakonsoma canke bakoresha imyuga mvabwenge yo mu Burundi. Biratangaje kubona mu Burundi atamuhinga numwe ashobora gusigurira leta ko ibi vyuma vyose electronique canke bicako umuziki canke amareresi bituma abantu bumviriza amateleviziyo, amaradiyo, amaflash, amakarte memoire, utwo tuntu twose twinjira tuja ku muziki. Bijya bintu ntivyategezwa kuri hikori muri OBR, bijya vyategezwa kuja muri Obedeya nayo igaca izirahemba abanyamuziki kugira ngo nabo babeho neza. Nico twe twise muri MANAAC nk'icivugo tuti tungwa n'ingabire yawe. Ibi rero ni ibintu bihambaye cyane, nibaza yuko abarundi bariko baratwumviriza bokumva yuko atari uruhara rwa leta gusa, na twebwe abanyamyuga mvabwenge turafise ikibazo kuko turi mu kajagari, turiko turahamagarana kugira ngo tuje hamwe dushobore kubisigurira leta twese turi hamwe dufatanye mu nda. Murakoze. Ego mbega none tuko tuvuga abanyamyuga mu gihugu cyacu cy'u Burundi murabazi bangana gute? Mbega uciyugira ko akamaro gukora imyuga nakahe ku mwene gihugu eka mbe no ku gihugu? Murakoze cyane. Reka mbere ngaho urangirije. Akamaro ko gukora imyuga ubwa mbere na mbere nuko gatuma uyikoze ashobora bwa mbere na mbere agashira ku gihe ubwenge bwiwe Imana yamuhaye. Hanyuma ubwa kabiri akacaronka ico cishobora kumuteza imbere, akigisha nk'umwana nimba ari umuntu akuze, ari umuntu ugwaruka rugashobora kwironderera akazi, kuko nababwiye yuko bakoresha imitahe mito. Hanyuma ari umupfasoni canke umugabo agashobora gutunganya ivy'ubuzima bwiwe atari karasegerereza, agashobora kwitunga akibeshaho. No kuvuga wa mwuga akoze, kimwe yakoze akakidandaza akaronka amafaranga, agaheza akagenda ku isoko akashobora kugura nk'ivyo ashobora gufungura, hanyuma gutyo yamara kuronka ivyo afungura akacabaho neza, mbere no kubaka n'inzu akayubaka, akaronka uburaro bwiza. Ego hanyuma urumva ko amaze kuja ku isoko akaronka icyo afungura, urumva ko ubwa mbere na mbere wa murimyi yarima ibintu yarose amafaranga yavuye mu munyamwuga, yabitsa agafaranga mu mufuko. Hanyuma wa munyamwuga nawe yarose icyo afungura akoresheje ya mafaranga yakora mu mwuga wiwe, urumva nawe umunwa warose cyujya. Gutyo mbere ukaca usanga rero umunwa wose warose cyujya n'umufuko wose warose amafaranga bivuye no mu bikorwa by'abanyamyuga. Tukaba turiko turashira rero mu ngiro na cacivugo caciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu, umunwa wose uronka icyujya, umufuko wose uronke amafaranga. Mbere rero ukaca dusanga turiko turashira mu ngiro na ya ntumbero iyo mu 2040 aho igihugu cacu kizoba ari igihugu cifise kizira gusabiriza, kizirinze, ahubwo turiko turakoresha ivy'Imana yaduhaye mu kubihingura no mu kubikoresha neza. Rero muti none imyuga abanyamyuga burya mwebwe murabazi bangana gute mu gihugu cy'u Burundi? Nivyo iyo ni ntambamye ikomeye mbere wanagomba twabonye muri kino gisata c'imyuga, kuko dukorana n'abantu bakorera mu gihugu cyose nkuko nabibabwiye, mu bucimbiri bwose bw'igihugu, mu nyumba komini zose z'igihugu, ariko usanga tutazi neza kuko abafise iyo ngabirano byo gukora imyuga ni benshi,
ariko ntiturabamenya neza. Ico rero ni kibazo twashoboye kugira, ariko rero twakibonye kare, tukiriko turamaze gukorera mu ntara zishika indwi, turiko turarondeza, turiko turasasuma abanyamyuga, turamaze gushika ku banyamyuga bashika 7,998 tumaze kuronka muri izo ntara indwi twamaze gukoreramo, intara ya Kirundo, Cibitoke, Kayanza, Karusi, Mwaro, n'intara ya Karusi twarayikoremo, n'intara ya Gitega, n'intara ya Bururi. Izo ntara turamaze kuzikoreramo kwa indwi, mbere twimirije no gushira habona ivyo bitigiri, kuko twabikoze muri bwa buhinga bwa none, aho uwo duhejeje gusasuma acaja no mu vyuma tukazoguma tumubona rero ingene ivyo bitunganye. Twakoranye rero n'abajeje intwaro aho hantu mu makomine, ba mustanteri n'abashefu b'amazone, tukaba dushaka mbere kuzogenda rero gushika ku mitumba, tukaba duhamagarira mbere abanyamyuga bose rero aho bari hose mu gihugu, muri izo ntara cyane cyane tutarakoreramwo, ko ejo aho bukera basubiye kumva akamo ko bose dukana niyonka bagaheza bakaza kwiyandikisha, kugira ngo dushobore kubamenya, dushobore kubatunganiriza neza imigambi, tubazi neza, kuko dufise intumbero yuko nkuko yatanzwe n'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi mu kwemeza politike y'imyuga n'abanyamyuga mu mwaka uheze. Dufise intumbero yuko gushika mu mwaka wa 2032 atamunyamyuga numwe azoba yikorana, ahubwo ko gisata c'imyuga kizoba ari gisata gikomeye cifashe, gishobora guhiganwa haba mu Burundi canke mu karere canke mbere mu mahiganwa mpuzamakungu, mu mahanishagurisha mpuzamakungu, kugira ngo ntihabe hariho umunyamwuga numwe yosigara yikorana mu gihugu. Tukaba rero tunateye n'akamo kw'abanyamyuga vy'ukuri bosokoroka bakaja habona, bakiyandikisha kandi bakaja mu makoperative, kuko bumve neza yuko boreka kujuragirika, bumve neza yuko hariho ubuyobozi bukuru bw'imyuga mu Burundi bubajejwe. Kujya umuntu ashobora kwiga ibiharuro, matematike, kujya umuntu ashobora kwiga biology, ibinyabuzima, kujya umuntu ashobora kwiga igifaransa canke akahise, abanyamyuga barafise impano zitandukanye, ariko rero ivyo bintu utabishize mu ngiro bica biba impfagusa. Rero abo bantu bafise impano zitandukanye bahawe n'Imana, ibindi bize mu mashure, bumve neza ko hariho ubuyobozi bukuru bw'imyuga mu bushikiranganje bujejwe ubudandaje, gutwara abantu n'ibintu, amahinguro n'ingenzi, buriko burabatunganiriza, bareke kujuragirika, bumve ko hariho ubuyobozi bukuru bw'imyuga bujejwe ibikorwa vyabo, bujejwe gutunganya neza ibikorwa vyabo, haba amahayanishagurisha, haba n'ibindi bikorwa vyoshobora gutuma abanyamyuga batera imbere. Murakoze. Tugere muri MANAAC. Mbega iyo umuntu akoze imyuga, akamaro nakahe ku gihugu, akamaro nakahe ku bene gihugu? Akamaro ka mbere ko gukora imyuga, reka mvuge ngo mvabwenge, kuko jewe naje nserukira abahinga mvabwenge. Ubwa mbere novuga ko mu ruhande rumwe ari ndakite vocation cyangwa umuhamagaro, kuko hariho impano mu bisanzwe n'ikintu kiba kikurimwo, hanyuma kikakugendagendamwo utagikoze, ukaba atamahoro wumva. Ndabahaye akarorero, jewe ngifise imyaka nka 10 narashobora gucapa isura ya papa ukwasa, hanyuma uko nagiye ndakura negera haruguru, ngenda nkora ibindi bintu bitangaza abantu bambona mu kibano, kavuga bati uyu mwana ibintu nibiki, nabigisha bakankarira bakankubita, ariko nagomba ndabamenyeshe yuko ari byo mpejeje kwiga no muri kaminuza, ivyo bintu byo gucapa nyene, gukina amareresi, bimwe umwe hadeje yavuga ko bisuzuguritse. Rero icambere nuko ubikoze neza birashobora kugutunga. Ica kabiri nuko iyo ubikoze neza uratanga n'amakori, uratanga n'amakori, kuko igihugu kirahungukira, tuvanyeho yuko bishobora kugabanya gashomeri mu gwaruka. Ntanza karoro mu guheraheza kuri ico kibazo, nk'urugwaruka ruheza mu mashure ya kaminuza bagaca baja mu mitumba, nk'aba twe twagira tuti bari bakwiye kuca baza mwaya makoperative turiko turashinga, kuko hari ukuntu nabonye yuko muri MANAAC bishobora kugorana kuzana imwe imitahe, kuko ni entreprise. Nje navuga nti uwogira koperative y'abanyamyuga, abahinga mvabwenge, intara ku ntara, nk'ico gisata narayenda gishizeho mu ntara zose, kugira ngo abanyamyuga bose bace bajamwo,
ntihagire umunyamwuga numwe azovuga ngo yarabuze ahakorera. Rero dukoreye hamwe leta ikintu ca mbere yunguka nico cuko akajagari kaca kagabanuka, hanyuma kandi igitigiri c'abaronka akazi baca baba benshi, kuko jewe ndiko ndabaza nca nkenera umuntu azosiga verni, hanyuma hambavu y'ivyo duha akazi umushoferi azobidutwarira nk'ibujumbura kugira ngo nkumbure bije ku kibuga c'indege canke kuri poro ari nka komande y'abantu bari hanze. Nk'ubu turiko turavugana nabo muri diaspora ingene boza barakira ibikorwa mvabwenge bivuye mu Burundi, abarundi baba mu mahanga hakumanekamwo ibicapo n'ibiki byose byo mu Bushinwa tutazi niyo vyakorewe, bamanika ibintu byo mu muco w'iwacu ko turafise abahinga ngaha bazi gucapa abakobwa bacu bariko baratamba neza. Nk'ivyo byose haba harimo kurata umuco w'igihugu, urumva igihugu kirahungukira kuko n'ingenzi zica zitangura kumenya Burundi ati aka kantu kavuye hehe, kavuye mu Burundi. Ingenzi ikaza ikurikiranye ivyo bintu yabonye bikozwe n'abahinga mvabwenge. No kuvuga rero igikorwa mvabwenge kimwe giha ikindi, hanyuma umusaruro ku gihugu ukaza kuboneka mu bisata byose. Murakoze. Ego mbega none ahakarusho ntihabura intambanyi zoba zimaze kwibonekeza mu gisata c'imyuga aha mu Burundi nizihe, hokorwa iki kugira ngo isata c'imyuga kwandanye kitera imbere mu Burundi? Murakoze cyane. Ego nduze ku ijambo, ariko imbere yo kuvuga intambamyi nkuko yarahejeje kubivuga uyu munyamwuga, twumve neza yuko igisata c'imyuga kandi kiratuma haboneka ishusho nziza y'igihugu bivanye n'ibikorwa abanyamyuga bakora, kigakwega na ba mukerarugendo kubera ubwiza bw'ibikorwa by'ubuhinga mvabwenge bavyakozwe, kigatuma rero bamwe bakora imyuga nkuko nari nabivuze baronka n'amafaranga yo kwikenura, baronka akazi bakihaye, bagafungura bakambara, bakaja kuramukanya, bakamariranira imanza, bakivuza, bagasuhuza inshuti n'abagenzi mu gihe mbere bashoboye gukora neza, bakaronka n'umwimbo hagije, bagaheza bakawushora no hanze y'igihugu. Kandi tukabona neza yuko rero nakandi kamaro nuko ibi bikorwa n'abanyamyuga bishobora gusubirira bimwe mu byo dukura hanze, bigaheza bikagaruka rero bigahesha ishusho nziza igihugu, kandi bigatuma n'igihugu gitunga, kuko murazi neza ko kuja gusumira hanze n'ubukene mu bisanzwe n'ubukene. Ariko rero ibi bikorwa dukora by'imyuga tubikoze neza, hari ibyo tumaze kubona amaproduit amwe ashobora gusubirira ibiva hanze, nk'izi meza turamaze kuronka abahinga bategura imeza nziza cyane zosubira n'izi meza ziva hanze. Ivyo rero mwumva yuko bica bituma Burundi bugira amafaranga menshi, wa munyamwuga yakoze akaronka amafaranga, leta ikinjiza amafaranga, na bya bindi by'iwacu bikorerwa iwacu bikaronka agaciro. Mbere ndanabibutsa yuko igihugu cacu ibikorerwa mu gihugu vyashimwe cyane gose, ku buryo mbere no mu mahanisha gurisha y'akarere tugira igihugu c'u Burundi cabaye ica gatatu, bikaboneka ko ivyo dukora mu Burundi bifise akanovera n'ubuhinga budasanzwe. Mbere mpamagarira rero abo banyamyuga kumva neza ko ivyo bakora bifise agaciro kadasanzwe, hanyuma rero bitegurire nihayanisha gurisha ry'akarere turiko turategura rizobera ngaha i Bujumbura mu kwezi kwa 12 kuva ku itariki y'indwi gushika ku itariki ya 17. Bategure neza, bareke kuza barakora utuntu baca bavuga ngo n'utuntu tutanyaye duto, ariko bumve neza nka kujya umurimyi arima akamara amezi 5 ivyo yarimye atarabishora, atararonka umwimbu, nabo bareke gufata umwuga nko kumenga nagakogwa kadasa gatoyi, ako bumve ko ari igikorwa nyene c'ubuzima coterezwa kubatunga. Hanyuma rero bagwiza umwimbu, hanyuma tubaronderera amasoko, iyo soko yoyo y'akarere urumva ko ihari, bitegurire kuyizanamwo ibidandazwa. Mu kwezi kwa 12 hasanzwe hariho ishirahamwe ryo mu karere ribijejwe bita SMCO, rirafise no uriserukira ngaha mu Burundi, Confédération des organisations du secteur informel du Burundi, arahari witwa Jumapiri wo muri Shaza muri CFCIB, ashobora kubafasha kugira ngo rero nayo masoko yo mu karere ntabacike, ahubwo nyabona bumve neza ko hari isoko ryo mu karere bategereza gushoramo ibintu byabo. Uno mwaka rero tugira Imana rizobera ngahe wacu Bujumbura,
aho rero numva yuko aramata avyaye amasoro ntibazoreke kuzanamwo ibidandazwa vyabo. Muti rero none ahari ivyiza ntihabura n'intambamye. Intambamye rero nize intambamye ya mbere nuko uko kuntu abanyamyuga nyene batari hamwe nabivuze kuko iyo batari hamwe murazi neza yuko nyamwigenda ko atarimira impeshi byo murabizi bituma bajuragirika bigatuma baba abantu aho mfatwa kandi ari bari hamwe. Turamaze kubona nk'amashirahamwe akomeye cyane yo gusudira yo kubaza amatiri yakomeye cyane gosha ashobora guterera mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu bakazanamo n'amakori kuko ushobora gusanga nk'umuntu afise atelier y'imiliyoni nk'icumi y'imiliyoni 20 mu ugasanga ugiye kuraba nta kintu ari karaterera ariko suko ndazi ko abantu benshi yo bumvishije amakori baca bumva umenga umuntu agiye kubahura oya erega uramenya neza yutanze kori wowe ubuteje imbere igihugu ciwawe nawe nyene likugaruka kuko baca bubaka amabarabara bakaca bubaka amashuri bakaca bazana ya miti bya bintu byose tubuze bikaca biboneka. Ico rero turamaze kubona ubwa mbere na mbere abanyamyuga badakorera hamwe bakakora nk'ubusimbira hamwe ugasanga menga ntibatunganije neza. Politike y'igihugu yaramaze gutanga intumbero ko abantu twese dukwiye kuja mu makoperative tukabigira urudandazwa ya mashira hamwe mato nababwiye yuko gushika mu mwaka wa 2032 tutifuza kubona umunyamwuga yikorana dushaka ko baja mu mashira hamwe mu makoperative mato bumve neza yuko wa mugambi mukuru w'iterambere ry'igihugu ushira igisata c'imyuga mu bisata bitegerezwa kugwiza no kuduza ubutunzi bw'igihugu bimwe twita secteur portuaire de croissance économique. Tugaheza rero tugahesha agaciro uwo mwuga wacu. Urumva ko hariho abariko barakora mugabo nkumbure bataramenya neza CFCIB nkuko mwari mwakibajije. CFCIB mu Burundi nico gisata kijejwe gutunganya ivy'abantu bose bikorera ivyabo mu gihugu c'u Burundi. Abo bose bagaheza bakamenya muri CFCIB hakorerwa mwiki bigenda gute mbega tworonka mu kibanza na yabisiguye nivyo uyo umunyamwuga umwubaha ajejwe kwegeranya abanyamyuga hanyuma baje hamwe muri CFCIB. Uno munsi hariyo ikigo citwa Shaza ari naco gisanzwe kijejwe kwegeranya abanyamyuga bumvikane ingene boshobora kubitunganya. Twebwe nk'ubushikiranganje tuja ngaho kugira ngo dutunganye ibikorwa bijanye n'abanyamyuga bose mu gihugu atanumwe avuyemwo atankunzi ataki mugabo twumve ko bose batunganiwe. Abanyamyuga rero ntibamenya neza aho batwagwa. Nico n'ikibazo tubona c'intambamye n'abantu usanga batazi n'ingene ivy'iwabo vyoshobora gutera imbere bikatuma rero nkumbure batamenya ingene bitunganya mu bikorwa. Rero turumva neza yuko abanyamyuga barakwiye kumenya neza ko hariho ubuyobozi bukuru bw'imyuga buri mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Iyindi ntambamye twovuga ni yuko politike zagiye zirakurikirana z'igihugu zikitigeze zitaho na gatoyi iki gisata c'imyuga ari naho mbere usanga abanyamyuga bajuragirika kubera kuko nta mategeko atomoye atunganya neza igisata c'imyuga. Ariko ico twarakibonye twaragikoreye novuga akazi twebwe twaranatanze ivyiyumviro bivuye muri abo banyamyuga bose hirya no hino n'abaterera mbere mu iterambere n'abafashanya n'igihugu mu guterera mu iterambere ko hojaho itegeko rigenga imyuga mu Burundi. Twaramaze kuritunganya twararurungitse mu biro by'ubushikiranganje bwa mbere bya leta. Turibaza ko ririgwa neza ariko rihweza neza mu minsi n'imbere nkumbure ko abajejwe gutunganya ivy'amategeko boshobora kurituronsa kugira ngo dutunganye iki gisata neza hisunzwe amategeko atomoye yo gutunganya igisata c'imyuga. Igisata rero c'imyuga coreka gufatwa kandi nk'igisata c'imibano gusa kuko mu ntambamye nuko usanga bavuga ngo ni gisata ngo tugenegene ngo dukorikori. Ivyo bintu sivyo. Uwakoze umwuga aba yakoresheje ubwenge nkuko yewe yabivuze akakoresha umwanya agafata n'ubuhinga mbere agashiramwe n'amafaranga. Urumva rero ko igikorwa yakoze atawucita yuko arakagenegene nkumbure nivyo hariho tugenegene nk'ibicuba n'ibindi mugabo imyuga mvabwenge ni ikintu gikwiye guhabwa agaciro ego. Twumva yuko
abantu boreka gufata igikorwa c'imyuga canke igisata c'imyuga nk'igisata c'imibazo gusa ahubwo bakumva neza yuko ari igisata c'ubutunzi gitegerezwa guterera mw'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu uwabikoze uwo mwuga akumva ko afise agaciro nawe nyene kuko ategerezwa kuronka amafaranga mu bindi twovuga vy'intambamye nuko usanga nkumbure abanyamyuga kandi bafatwa nk'aho menga ntaco bafise baterera mu iterambere ry'igihugu hariho uko kuntu abanyamyuga tutabazi neza iyo ni intambamye ikomeye cyane kuko urumva usanga tutunganiriza abo tutazi neza mugo urumva ko turi ku kivi hari uko kuntu kandi usanga hariho kujeragirika kw'abanyamyuga ugasanga ibisata by'imyuga ntibiri hamwe haba bigisha imyuga canke abashira mu ngiro imyuga ugasanga ntibari hamwe kandi twategezwa gusenyera ku mugozi umwe twese kugira ngo dushikane wa munyamwuga kwiterambere rirama ugasanga rero hari uko kuntu abanyamyuga bataronka neza amafaranga uburyo bw'amafaranga bwoshobora kubafasha mugabo ico caratorewe umuti kuko leta y'u Burundi yarashizeho ibanki bije nko kugwaruka hariho umurongo w'amafaranga ugeneye ibikorwa by'imyuga yarashizeho ibanki BDF ku bakenyezi hariho umurongo wagenewe igisata c'imyuga bashobora kugenda bagatora mu mafaranga hanyuma bakatanga umugambi wabo wanditse neza utunganije neza bagaheza bakaronka imyuga ivyo nivyo novuga ahakuru ikindi nuko nivyo dufise duhingura rimwe na rimwe usanga bitari mu makanovera kubera ko abanyamyuga usanga hariho ubushobozi n'ubuhinga badafise nkumbura ugasanga rero ntidushoboye kubafasha neza kuko usanga n'abafise ubwo buhinga batari hagufiya hari nabo usanga bari mu bindi bihugu tudashoboye kubafasha ikindi cyanyuma novuga mu ntambamye rero nuko usanga icyo gisata c'imyuga kuko cyagiye kirafatwa nko kumenga se gisata gikomeye cyane usanga ata n'uburyo rero bukwiye gifise kugira ngo gishikire abo banyamyuga kishobore kubaherekeza mu bikorwa byabo by'iterambere ariko ico naco leta mvyeyi leta nkozi irikira gikorera ko kuburyo tubona neza yuko mu minsi icyo gisata naco nyene kizoba gishimishije kugushikira abo kijejwe gutunganiriza murakoze tuje muri MANAAC mbega intambanyi zoba zimaze kwibonekeza mu gisata c'imyuga nizihe hokogwa iki kugira ngo gisata c'imyuga kibandanye gitera imbere mu Burundi mu bushikanganje bw'ubudandaji bavuze byinshi ntimugaruke ku byo bavuzeko murakoze cyane novuga ko intambamye ya mbere ikomeye nkuko umwubaha Deje yari yabivuze sindabigaruka ko ikibazo cuko abanyamyuga ata leta yigeze bitaho n'uyu munsi twebwe tugafata yuko uretse leta mvye iri kiragerageza turabona yuko abanyamyuga benshi nta matière première bagira no kuvuga nta bikoresho bakoresha baronka kuko nta naho henshi nta naho uronka bigura uretse ibi vya artisanat rero twe tukabona yuko ari intambamye ikomeye leta yari kwiye kudufasha kugira ngo twebwe nk'abanyamyuga turonke ibikoresho uko turazi ku masoko aho bigugwa ingene bigugwa ivyegeranyo tuba tubifise ikindi novuga nk'intambamye idasanzwe nuko kuntu mu Burundi abagwiza tunga baho bumva ko boshora imitahe yabo mu biharage mu masabune mu biki ariko ntibumve ko mu myuga mvabwenge bashobora gushiramwe amahera ntibumve ingene umuntu ashobora gushiramwe miliyoni 100 muri atelier yo gusiga amarangi yo gucapa amatablo tukaba tuzi ko mu Burundi atariho hadandazwa amatablo honyene canke nibindi bikorwa mvabwenge bishobora gushogwa hanze abagwiza tunga retwe tukagira tuti ibi bisata vya tourisme mu Burundi atasite touristique ushobora gusanga yubatse kwa mahoteli ya kijambere mvuge mu buryo touristique abantu babishiremwe imitahe iyi ni intambamye ikomeye twe tubona neza yuko leta yo bifasha ikatubera umuhuza twebwe abanyamyuga mvabwenge nabo bagwiza tunga ikaduhuza iyindi ntambamye ya nyuma twe tubona nuko kuntu ata muntu ahana atamucamanza atamupolisi ahana umuntu yapirase igikorwa mvabwenge cy'uwundi nta kindi gihugu ibi bintu bibonekamwo nibitera soni kubona nk'umuntu ashobora gukora indirimbo yiwe akazorinda apfa ari umukene mwarabonye ingene Canco wa Misi yapfuye murabonye ingene Saidi Braza Ingozi apfuye atani sabune ashobora kwigurira mugabo yararirimbye indirimbo nziza ibi bintu rero twe tukagira tuti uwo muntu wese yakoze igikorwa mvabwenge yarakwiye gukingirwa na leta kuko amategeko ya leta yaragiyeho inama nshinga amateka yaraje kwemeza itegeko rikingira imyuga mvabwenge obedeya bakayiha uburyo igakora
iki ni kibazo gikomeye kuko abanyamyuga mvabwenge no mu gihugu aho duca je mpeje kuzunguruka igihugu cose abanyamyuga mvabwenge na obedeya ntayo bazi office burundaise pour droit d'auteur no kuvuga iki kigo kiriho mugabo leta yari kwiye kugishigikira cyane kugira ngo gikore ico kijejwe icanyuma nohereza ko ni ibi bintu by'uko mvuge ngo ndiyamye nashaka niyamirize ugwaruka ruja kwiga hanze wanagomba leta ibishizemo n'uburyo bwinshi rugaca ruherayo ibi bintu ni ntambamye ikomeye kugwaruka kuko mu myuga dukora ubuhinga bwigirwa hanze y'igihugu hano muri kaminuza y'u Burundi bariko barabigerageza bigisha entrepreneuria ariko urabona yuko ari ibintu mu by'ukuri ufatiye ku bindi bihugu yego n'ivyo Burundi tuvuye mu ntambara vuba ntiburatera imbere gose ku buryo twovuga ko ibisata byose byo kwigishwa hano ariko nabakeya leta irungika hanze beshi baherayo ubwo gwaruka reje nka rutera ivyatsi nkagira nti bakwiye kuca bagaruka nkuko natwe tuvuye kwiga Mozambique twaje nabo nyene baze kugira ngo dusahirize mu iterambere ry'igihugu kuko aba bahinga mvabwenge benshi barakeneye formation nukuvuga barakeneye guhabwa inyigisho z'akanovera kuburyo ivyo bakora ata muntu ashobora kubitora kanenge ku masoko mpuzamakungu murakoze gatoyi ku munota umwe kuri cyo yaravuze cya entrepreneuria nyene ikintu gikomeye cyane gose twoshigikira kuko entrepreneuria urabona no kugwiza akazi tugiye mu byo kugwiza akazi naho dusanga burya kugwiza akazi abanyamyuga nyene nibo biha akazi bakakironderera bagaheza bakakakora bagaheza bakaca bashora n'ivyo bakoze murumva neza yuko rero entrepreneuria dushize imbere igisata c'imyuga tukagwiza uburyo muri ico gisata ugwaruka ruca ruronka ico rwikorera hanyuma bakaca bagerageza no kwigishanya bagahanahana ivyiyumviro ariko nikimwe nari navuze mu ntambamye ubwo gwaruka nyene naho baba bafise impano zitandukanye ubuhinga butandukanye nabo urumva ntibashaka kuja hamwe kugira ngo uwize n'ubutize uwufise amafaranga n'ubutayafise baje hamwe bunganirane hanyuma bagire ya koperative baze basanga uwize uwutize umutunzi n'umukene bose bari hamwe bariko barakora bivanye n'umwe wese impano afise mu mwuga wiwe bariko barakora baja kwiterambere ry'ubutunzi bw'igihugu tuhejeje kumva isiguro y'imyuga tuhejeje kumva imyuga iri ubwoko buhe eka mbere tuhejeje kumva n'akamaro ko gukora imyuga haba ku mwene gihugu n'igihugu tuhejeje kumva intambanyi zimaze kwibonekeza mu gisata c'imyuga eka mbere tuhejeje kumva n'icokorwa kugira ngo igisata c'imyuga kibandanye gitera imbere mu Burundi bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turashimiye ko mwadukurikiye reka dushimire bani batumire twari kumwe y'ukuri Riben umuyobozi mukuru wa MANAAC Burundi turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro turabashimiye natwe mugabo kandi nongera nshimira cyane nyakubahwa mushikiranganje Ezekiel Nibigira ingene ari mwaragendera abanyamyuga kandi akaba yitwararitse MANAAC cyane murakoze undi mutumire dushimiye ni barutwa nayo Pascal umuyobozi mukuru w'imyuga mu bushikanganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro murakoze nyakubahwa menyesha bakuru turabashimiye cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro tukaba twosaba ko no hanyuma musubira kudutumira tugasaba rero abanyamyuga nkuko twabivuze kwitegura muri yahayanisha gurishwa y'ibihugu byo mu karere ka EAC izoba mu kwezi kwa Kigarama kuva ku itariki 7 gushika ku itariki ya 17 hama tugasaba yuko abantu boreka gufata isata c'imyuga nka kumenga ni gisata kitafise ico kimaze mu butunzi bw'igihugu ahubwo bugifata nk'igisata ngira akamaro mu butunzi bw'igihugu murakoze turashimiye mwebwe mwese mwakoze ibishoboka kugira ngo ikiganiro kigende neza kuri televiziyo y'igihugu ibiganiro birabandanya murakoze